Ku mazina yitwa Eroge Mwungere, abasanzwe usibye imbere y'amategeko ishyirahamwe Best Food Solution. Amazina yanjye nitwa Nsabimana Albert Perez, ndi umucofondateur na directeur des opérations muri Best Food Solution. Ariko baradukurikirana batazi Best Food Solutions icarico, mubabwira icarico iyo gishirahamwe ryanyu nimba yishirahamwe nimba ari eko. Nkuko mubivuze Best Food Solution ni ishyirahamwe ryatangujwe n'abantu batatu. Bwa mbere ni jewe nyene hamwe n'uwo turi kumwe Perez Nsabimana hamwe n'uwundi atari ngaha hafi. Ishyirahamwe yihaye ihangiro ryo guha agaciro igiterwa cy'ipiripiri mu guhingura mu maproduit atandukanye, harimo ipiripiri y'ifu, ipiripiri iri liquide cyangwa y'amazi, ariko amande y'ivyo harimo n'umuti wo gukingira ibiterwa icyo bita pesticide naturel. Yego, mbega icyumviro cyo gutanguza iyi Best Food Solutions wacavuye hehe? Icyumviro navuga subiye inyuma gato, ibijyanye n'iby'ama-entreprise natangiye kubyumvira bivuye nkiri muri secondaire. Hariho umwarimu wigeze yatwigisha economy, hama narakunda kubaza ibibazo. Ndibuka hari saa 5 tugomba duheza amakuru tuje muri refectoire, nari mu seminari y'Ibuta. Hama ndabaza ikibazo muri economy, hama le professeur cyatangura kumbaza ngo witwa nde, ndamubwira nitwa Niyomwungere Eroge. Ndambwira ngo ndakwita entreprise Niero. Rero nje ntanguye université niho nahuye na Perez kuri Université Equateur, dusangura kujyana mu competition, dukorana mu competition y'amadeba en anglais. A partir yaho rero maniyumvira ni iki twokorana, kuko cyo twakorana byose nabona ko tugenda dutsinda. Yaravuga ati bon, ya entreprise est-ce que yojya mu kuri gute ya entreprise bamvuga. Rero niho naca ndaba ikibazo cyuba gihari, ndabona yuko mu gihugu navuga bari mu piripiri benshi barafite ikibazo yuko iyo barimye kenshi ntibaronka isoko. Icyo ni cya mbere. Niyo baronse isoko ntabayidandaza n'icya nikize uvuga ati abe make ndayage. Ariko ku rundi ruhande nkaca mbabazwa no kubona mu marché y'u Burundi yuzuye amaproduit avuye hanze y'igihugu y'ipiripiri, hari ziva hirya no hino. Ariko ugasanga umurundi nawe w'umurimyi ipiripiri yiwe ikirabora, umugorera ku mutwe ayitwaye ku isoko ntarunk'umugurira. Donc ivyo byose rero dushyize hamwe n'ibindi bibazo by'urwaruka rutagira akazi byaradutumye tubona yuko twofata ingingo yo gutangura komsa tugafasha abarimyi guha agaciro ibirimwa byabo, kandi natwe aussi tugakreya akazi kuri twebwe nyine ubwa mbere hamwe no ku bandi bajene batagira akazi. Yego, musanzwe muhingurira iki ngaha muri Best Food Solution? Nakoze cyane muri Best Food Solution turahingura ipiripiri yitwa Besta. Best Food Solution ni ishyirahamwe, iyo produit imwe yitwa Besta, n'ubwo bazaza n'izindi zitwa ukundi. Muri Besta hari ziri ubwoko bubiri, hariho iri en poudre hakaba iri en liquide. Hambavu y'izo piripiri tuhingiramo ni yitwa pesticide yitwa red chili. Mbega ni za ntambamyi mushobora muhura nazo mu hinguriro ryanyu? Yego, intambamyi nk'uko twabivuze kare yuko turahimiriza abantu kuyirima. Intambamyi ya mbere nuko abantu bataramenya yuko iyo piripiri ari inzahabu, bica bituma ugiye kwirondera kuri marché utayironka, ukaba obligé yo gukorana n'abarimyi. Intambamyi nuko abarimyi bataramenya akamaro kayo. Intambamyi ya kabiri nayo nuko hari igihe turonka amakomande maniniya, ariko ugasanga ntituraronka ibikoresho binini, amamashini manini ashobora gutuma duhingura byinshi mu mwanya mutoya. Yego, nizo nk'ababiri nkuru zikuru. Hari amahiganwa muba mumaze kujamwo mugatwaramo ibidandazwa byanyu, iyo ari amahiganwa yahe, biba byagenze gute? Yego, kuva dutanguye
nta gihe kinini cyane turama ariko turamaze kujya mu mahiganwa ashika kuri abiri. Hariho iya mbere yitwa concours AIF, Agence Universitaire de la Francophonie, nayo twarayigiyemo aussi turaba primé. Hama après twarashoboye guparticipa muri competition mwabonye benshi ku ma réseaux sociaux yitwa Innovation Week, yari yabaye organisée na PNUD hamwe na ministère ya TIC. Ego rero iyo twarayiparticipe, c'était en novembre kwezi guheze. Hama ari nayo yaduhaye opportunité ko novuga kujya habona, hama gutyo turashobora kumenyekanisha ibidandazwa byacu, abantu baratumenya. Ego gutyo turatsindira agashyi, turaba parmi les meilleurs. Ego nicyo kandi aussi ikindi gikomeye kuri icyo nuko novuga mu iryo higanwa projet yacu nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yari igarutse ko cyane, aho yashimikiye cyane kuri presentation twagize uwo munsi, kuko twayavuze yuko ipiripiri yacu twe tuyitahura nka ari inzahabu itukura. Rero kubw'icyo catanga n'amarekomandasiyo yuko abarundi borima mu 10 metres 6 metres kugira ngo turabitora nk'umwimbu ukwiye dushobora gushora hanze y'igihugu. Nivyo nizo higanwa zibiri cyane cyane novuga twagiyemo, ari nazo novuga zatwugururiye imiryango myinshi, amamarché, ego n'ibindi nyene vy'amapartenariat. Yego murakoze cyane. Mbega mugerageje kuraba igisata c'amahinguriro ngaha mu Burundi mwabona cifashe gute muri rusange? Igisata c'amahinguriro mu Burundi novuga ntikiratera imbere ku rwego rushimishije, ariko kiri mu nzira kiriko kiratera imbere. Jewe ahantu ngaruka cyane cyane ku bijyanye navuga na qualité des produits, guha navuga ibintu bijyanye na certification des produits kwa ibintu nk'ibyo, kuko hariho ababijejwe nkuko babizi, mugabo twebwe nk'iyo turiko turavugana n'abantu tubabwira kuko urumva nkuko nabivuze dufise vision yo exporta, baratubwira ati ibidodo vyemewe canke amalaboratoire aba yemewe nayo mu bihugu ibi n'ibi kugira amaproduit kugira produit ishobore kwemerwa au niveau international. Nk'ibihugu hategezwa kuba hariho amalaboratoire yavyemeye, mugabo usanga mu Burundi amalaboratoire nyene ntafise peut-être ibintu bigize cyane kugira ngo dushobore kwemerwa kuri scène internationale produit zacu. Yego murakoze. Ni cyayi cifuzo mufise muri kazoza? Cifuzo dufise muri kazoza, icyambere nuko turakeneye yuko iyi piripiri isohoka igihugu, ikaba novuga produit ya mbere yinjiza amahera y'agaciro mu gihugu, kuko nkuko nabivuze uwo munsi nyene nk'iyo presentation n'ubu ndabisubiyemo, ishitse aho hanze y'igihugu bifise agaciro utokwibaza uyibona ngaha mu gihugu. Rero twe vision yacu nuko twoshobora ku exporta amatoni amajana n'amajana d'ici 2025. Gutyo ivyo rero tumaze kubikora gutyo, turafise abandi bantu tuba tugomba gutusha, kuko nk'abarimyi tuba dukorana nabo, twebwe duprojecta yuko tuzoba dushitse n'ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi bingahe gushika 2025, bashobora kuba baduha donc baronka marché yo kwekura amaproduit yabo à travers entreprise yacu ihingura iyo piripiri yabo baba bayimye. Ubu bakenera basanga hehe? Ego Best Food Solution ikorera muri commune Ntahangwa, muri zone Buterere, tout près ya Don Bosco, aho bita mu Kiyange 2. Ego turabakengurukiye cyane. Reka nanjye ndabakengurukiye ku kanya kanyu, mwakoze cyane. Ego twama turi ngaha n'icyo karibu. nawe murakoze cyane. Yego murakoze.